birashoboka mugabo rero urumva ntave bibaza ko umwe wa kabiri cyangwa gatandatu arabazo hava tuma aronka amahoro. Mugabo rero no kuvuga ngo bivana n'ingene satana arashobora gutera reka. Cyo kubatera. Hanyuma rero no kuvuga ngo iki kintu cya karande baza barakira baneza ndakunda kwibwira n'abasore ati mbere uko uhitamwo banzurabe kuko biragoye ko umumaraya ashobora kuvyara umumarayika. Yego. Kandi rero bavuga ngo imfizi y'intamitendera itendera nkase. Iyo rero ugiriwe ubuntu urashobora we kwiyonkora ko muryango mu gihe ukorewe kwa kubohorwa navuga ku bakristo canke umaze kurokonesa kuko hari nk'abantu dufata nk'akaro gasanga nk'umuryango wose bari bafite abagore babiri bari bafite abagore batatu nagwa hakaroro ko umuryango wa Dawidi ona Dawidi wewe n'abagore b'abantu abana muka Uriya Batisheba yavuze yamujanye hari abantu usanga bubu mu buzima bwabo bavuga ati naho umugore w'umuntu je ngenda namujanye naco bitwaye rero no kuvuga ngo yindi ntandaro ishobora gutuma abantu bashobora kuba bocana inyuma hariho ikiringo nk'umukenyezi cyane cyane aba arimwo bigatuma adashobora kuba yorangura amabanga ndavuga nk'ubugwayi ndavuga nko kuba mu mihango cyangwa ujya mwanya batanga iyo umukenyezi aba yibarutse hari abantu baza kurenga abaravyita ngo kurenga abantu ivyo urumva bikariya abagabo kenshi rero no kuvuga ngo batagera imibiri yabo kubera ko umubiri mu bisanzwe watezwa gukontororwa n'ubwonko mugabo rero hari abagabo usanga akenshi ubwonko bwabo aribwo bukontorora imibiri ntasize inyuma n'abakenyezi rero n'abakenyezi usanga akenshi bakontororwa n'intuze n'ibihimba by'irondoka byabo kubera ko niba igihimba cy'irondoka bivuze ati genda mwiba jya mwiba akaba ari cyo ugenda no kuvuga ko Imana yaremye ubwonko ikabushira hejuru igaca ifata cya gihimba cy'irondoka igishira hepfo no kuvuga wowe umaze kubinyuranya bumaze kugira ikibazo cyo mu mutwe ucugenda bakagusuzuma bakaraba ko bimeze neza hanyuma ikindi naco no kutavugana mu buryo busanzwe biri mu ntandaro ishobora gutuma abantu bacana inyuma no kutavugana kandi mu gihe baba bariko bararangura amabanga yabubatse birashobora gutuma hacabaho n'iyindi ntandaro rero yo gukora cyangwa gukorerwa amabanga nabi aha rero bahumve neza kuko ikiro cy'amabanga yabubatse kiri mu bintu bishobora gutuma abantu bashobora kurenga ibigo namye mvuga ati hari umuntu ashobora kuvuga ngo ndarushe mezuku umuntu kamubura muri kumwe rero satani arakunda guhagarara ngaha hantu kuko ijambo ry'Imana ari mu Bikorinto ba mbere igice c'indwi uhereye ku murongo wa mbere gushika kwa gatanu urashobora gutahura uko abahandi handitse yuko mu bisanzwe abantu kugira baje kubana kugira abantu babane byasaba yuko batahura yuko kimwe mu bintu bikomeye bitumye baza kubana n'amabanga bubatse kuko Paulo we yavuze ati icyari cyiza nuko zina muhungu atowe na zina mukobwa ati ariko kubwo kwirinda ubushakanye kira muntu wese agira umugore wiwe nundi agira umugabo wiwe ni mugabo ntibavuze ngo abagabo babo cyangwa ngo abagore babo umugabo undi bavuze umwe wenyine hanyuma rero Bibiliya ikabana ivuga ati mu bisanzwe no kugira ngo mushobore gusenga neza murangura ayo mabanga yabubatse kandi neza no kuvuga ko umubiri w'umugabo ugabwa n'umugore umugore nawe ukagabwa n'umugabo mugabo ari kibazo gihari uno munsi abakenyezi umengo baratinya abagabo babo n'abagabo umengo baratinya abakenyezi babo ibintu byo kuganira mu ayo mabanga nkunda kuvuga ati hari abantu bishobora gusanga ari kararibwa akenshi abakenyezi akumva ko ari kararibwa akavuga ati aha wonkora ngaha mu ruhanga ndumva ko vyogenda neza mugabo ukareka kibakishinga gukora mu gakomokomo kandi umva yuko ataco bariko baragufasha ngaho mu gakomokomo mugabo wo kwagaza mu ruhanga ucuvuga ati ni sawa ugacuje ngaho gakawuka none ejo canke hirya yejo ni wahura n'ubundi mwana akwagaza mu gahanga ngumva usubira ugende hamwe bakwagaza mu gakomokomo ucutangura kurenga ibigo kubera kutavuze ico ukeneye kutavuga urumva ko ari ngorane hanyuma rero ikindi ni guharurukana abantu akenshi rero ndavuga kandi ibintu byo guharurukana bikunda kuva ku bantu akenshi usanga batwaye abantu batakunze ugasanga umuntu wewe uramutwaye kubera ko iwabo bafite amafaranga uramutwaye kubera ko wamushimye ubwiza wamutwaye kubera ko waramushimye ko avyibushe mugabo wamushikanye yonze ugasanga rero muri ryahindagurika giwe ugiye wumva ko ugiye umuharuka bukebuke ubwo rero ntwari urukundo no guharurukwa hanyuma rero abandi bakunda guharurukwa naba bantu akenshi usanga bamenyekana abasani abakinyi akenshi rero no kuvuga ngo iyo ugiye kuhitamwo ugende neza no kuvuga ko nkunda kuvuga tugende neza kubera ko ushobora gusanga utwaye umufana wawe iyo utwaye umufana rero urukundo ntiruramba n'urugo ntiruramba kuko wa muntu nyimba yaje gufana
yagufana kubera ko petetre yakubonye wari wapendeje wakubise mu mashenete wakubisemwo no kuvuga ngo akubonye muri tele wambaye tennis za sport no kuvuga ngo yakunze ingene umeze ntiyakunze wewe ntiyakunze umutima wawe no kuvuga imuzanye mu rugo no kugira ngo aze yumve ko ari prestige kuba kumwe nawe abantu yemeza abantu mugaye ikibazo gice kiba nikihe nuko rero ni yamara gushika iwawe arakubonye kwingonera arakuze uri kurahirira yamaze none bwa bufana burahera bwa bufana ni bwaguherana nibaye hari abandi bagenda bakunze amafaranga hari abandi bagenda bakunze binabiriya no kuvuga vya bindi yakunze biheze no kuvuga ngo n'urukundo na nyarugo byose byose babihetse hanyuma ikindi naco ni imishwano ibintu by'imishwano navyo nyene akenshi satana akunda guteza imishwano abantu bubatse no kuvuga ngo ugasanga mupfuye akantu kangana uku ngira bamaze imisi bumva abantu bacumitanye umugore yishe umugabo yishe umugore kandi ugasanga abantu bakundanyega umugabo ugasanga rero bagiye gupfa akantu kangana uku gatonye bagaca batangura rero imishamirano bikazovamwo no gusambuka ku rugo bigatangura n'ivyo kurengana ibigo kubera ko akenshi rero nkunda kuvuga umengo abantu iyo bashwanye ikintu ca mbere cihuta umengo no kuja guca inyuma uwo baba abantu none ivyo akenshi kuko ico ni ikintu gikomeye iyo mitongano idahera ituma kwa kwiyumvanamwo kumbure guhera iyo umuntu kagaca kavyuka iyo no kuvuga ko benshi rero no kuvuga ngo hari ibintu burya basokuru bagira sinzi ko novuga ngo ni mico yari myiza mugabo hariho ukuntu wasanga benshi baba bafite abagore babiri batatu mubweco girumva bari bafite nivyo babaha akumbure mu ugasanga nk'ubu mugabo ari nko mu rugo akabona umenga afashwe nabi ntiyavuga yacenyororomba no ku mugore wa kabiri ku mugore wa kabiri akabona sineza gacenyororomba no ku wa gatatu no kuvuga rero ugasanga abagore hari abasharikana hari abandi bagakora muri competition ukamengo rero ni habagabo babumva kumengo bafashwe neza sinzi ubundi yeze kwandika avuga ngo abagabo ngo bimereye kugira ngo kwampwe mu yera ngo hari imitongano ntahaba urumva rero mugo sico ciza ahubwo rero no kurondera nyabuna amahoro aho usanzwe uherereye kubera ko hari gihe usanga nabo bandi nkuko twavuze na Salomo bari gihumbi numwe mugabo umwe wenyene ni wamuyoboka nukuraba yuko rero kumbure badashobora kuba ari batandatu ngo ugasanga bakwankiye bose kubera ko abantu ari gisanga akenshi na kenshi ari bamwe hanyuma ikindi naco ni ikintu kijanye no kubana kure na kure ni kimwe mu bintu bishobora gutuma si gihe cyose abantu batakaza fidelite ugasanga rero nk'ubu umuntu umwe akorera iyo za cankuzo ubundi ugasanga nawe yibera kumbure yujumbura cyangwa ugasanga ari Ngozi ugasanga bari kure na kure ku buryo bashobora kubonana nk'inyuma y'amezi 3 cyangwa amezi 5 hano tuvuze no n'abakorera mu mahanga ibi rero mbere wanashaka benshi biratuma nakwa kwizerana gusa no gutakaye abaro kenshi bakunda gufatirwa ku kantu satana akunda kubateza akajambo kavuga ngo nawe ne sinzi vyarimwo kumbure we aritekereje ari ngaho mugacu usanga nk'umugore ati nubundi sinzi vyarimwo haro tweze guhura aho kuri Gare du Nord ariko kwegana n'umuntu mugo nkabana n'umugore akuze ariko kwegana n'agasore mbona ko basomanira aho kwibarabara ndabaza ati none ibi nibi ngaho kuri barabarirwa mu Gasenyi cyo gero je ncandegera haruguru ncandabaza kuko uwo mudamu naye namumenye cyandabaza none umugabo w'uyu mugore yarapfuye ateka ahubwo ubu asigaye akorera ruguru nukuvuga urumva ko we bakorera ruguru mugo mugore we asigaye aragira ante arasomagura n'udusore two ngaha mu Kamenge yego urumva ko rero ivyo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma habaho ukukurenga ibigo yego murakoze cyane kandi ivyo byose hari abantu babicamo ntibarenga ibigo yego birashoboka nk'ibi byo kuba umuntu akorera kure na kure ariko byose bivana n'umutima w'umuntu iyo umuntu ababona hari umuntu ushobora gusanga atanu mwanya yifite wanashaka mbere ugasanga akora mu mahanga akihangana imyaka n'iyindi gahera akamara n'imyaka 2 yihanganye mugabo ni mu gihe kenshi rero haba habaye ico bita communication no kuvuga ngo wa mukenyezi ahari akibuka kuvugisha umugabo umerewe gute akibuka kuvugisha umugore umerewe gute ariko ico nkunda kubabuza akenshi nibijya bintu usanga bavuga ngo ndungikira ifoto utambaye ndungikira video utambaye gira ibi nibi ndagukumbuye ugasanga rero ahubwo nyabona uri kuramukabura ahubwo uri kumurungika kuja kurondera abandi
ico kintu bacumve kandi kibakosore uko benshi usanga yumva ati ko ari kure yanje ahubwo ndabimuhe ngo ntiyiyumvira abandi ni bibiri ahubwo abari karamurungika mu bandi abari karamutuma no kwisambanya yisambanya ego ivyo byose byabaye isoko abantu bavyumvise bumvise ibimenyetso mbega niyahe nyifato umuntu yogira mu gihe abonye yuko uwo bubakanye yatanguye akageso ko kurenga ibigo no kuvuga icambere cyo gukora no gusenga cyane ukibutsa Imana bya bihe mwaronderanamwo byari bihe byiza satani ntari bwatere kubera ko mu bisanzwe reka satani atangura kurabagiza mu gihe ufashe ingingo yo kuvuga ati ngomba ngende muri kino gikorwa c'Imana kuko naba nabivuze burya kubakana n'igikorwa c'Imana hanyuma no kuvuga ngo ndakivuga ko ari igikorwa c'Imana kubera iki ni bwa mbere n'itegeko ryayo niyo yatanguje ubukwe bwa mbere kuri Adamu na Eva hanyuma no kuvuga yuko gikurikira nuko kugira ngo umuryango ubeho abantu kubakana babimenye bavyumve kuja kubakana no kugira ngo ushinge umuryango imiryango nayo ni y'Imana hanyuma no kuvuga ngo kuri uko gushinga umuryango benshi iyo agiye kubaka amenya ko mu mutwe benshi batwara yuko bategerezwa kuronka ibibondo hanyuma tumenye yuko harema Imana ni ivyara muri ico gihe rero nuko ico gikorwa kugira ngo gishoboke haba hahuye umuhungu n'umukobwa bakaba umugabo n'umugore gutyo bakavyara no kuvuga bagashinga wa muryango satani rero acavuga ati ivyo mugiyemo nibiki kuko satani agwanya ibikorwa vy'Imana hanyuma no kuvuga ngo kugira ngo ashobore kubagwanya atangura kubagwanya wanashaka bacitegurira kugira ama mariage abantu kenshi bagira mariage bakunda guhura n'ibisanga byinshi benshi rero niba nabo usanga bayivuyemo bataramana no kubana bugasanga ko arapfa utuntu tunganangana cyane hanyuma naho gera mu rugo ntakureka aguma yakubonye hanyuma no hampande yaho nuko bosenga cyane bakibutsa Imana cyage bakimenyana bakibutsa Imana ibikorwa barimwo bagasaba rero n'uburinzi bw'Imana kuri urwo rugo rwabo hanyuma no hampande yaho ikiyago bakicara bakavugana niba hari akakubakiye wewe wicara umuvugishe udashibagujwe ko hari abantu usanga mu kuvuga afata intebe ahubwo agahagarara ko ngo mbarira wihini ari abo bita inshinzi no kuvuga ko byiza ukayaga no kuvuga muri ico kiyago rero ukamenya ati mbega niba nkeneye kuvugana n'umutware wanje niba nkeneye kuvugana n'umugore wanje ndamuvugisha ryari ko nashobora kuza yavuye ku kazi kumuririwe kurondera ntuzi ko yaronse cyangwa ko yabuze ugaca umutegera ku muryango ngo hewe ngo mbarira ngo mbega ngo ibintu bambwiye ngo bijye n'ukungene ngo wagiye ngo ujya moto ngapakira ku bukecuru bwawe no kwinjira ntangira mu nzu uyu muntu azava kwishura gantuze umugabo araje akakubwira ati madame no kuri uno munsi bitegure hari akantu nshaka ko tuvugana ndashaka uno munsi tunezerwana ndashaka akikubwira ngo mbenyene ndakubatse ngo banze umbarire kwanza none abantu zohava kweri uhava amahoro no kuvuga ngo ikiyago hagati yabubatse gitezo kuba ari ikiyago gituje ukamenya ati jenganira gute n'umutware wanje nganira gute n'umugore wanje kubera ko ari nabo usanga akenshi ibiyago bavuga ati uno munsi turaza kuganira ngo ebana ngo uno munsi ntuncika arakantu bigeze kwerekana ku WhatsApp berekana ngo umugore yigeze gusaba umugabo yari yamuciyemwo aravyikeka ko umugore yabimenye aca mubwira ati sheri wanje umwami wanje ndashaka uno munsi tuza kuganira kubera umugabo yarafise ivyo yiyotsa kandi rero ntiyarazi ko uwo mugore arivyo agira mubaza baca berekana rero yuko umugabo ngo aca afata ifurushete akaba yanwesha icyayi muri make ntaheze ntaze kuronka umwanya cyangwa karaba utundi tuntu bayikoresha none je turashobora kuvugana rindira se ndaheze numva utuntu two kukaza tukimfatiriye ndiko ndakorogerere agaca bara nkugozi ko satana laptop muhira kandi ataca bari karakora rero no gusenga hanyuma n'ikiyago gituje ikindi naco rero no kwirindana cyane cyane ibi bintu byo kugenda guhanuza abantu kuko mu bisanzwe kibazo cy'abantu bubakanye gitorega umuti nabo nyene bubakanye bakamenya yuko muri ico kiyago bateza kuganira kuko kiti muno yirimbe ati urukundo no rwababiri hamaze kuza mugira gatatu hacaduka mwinduru kubera ko hari abantu ushobora gusanga atakunezererewe cyo ugasanga ntanezerera urugo rwayo kandi wo ukibaza ngo ni inshuti ukibaza ngo n'umugenzi mugabo ugasanga akumbure wa muntu waruzi ko ari wa hafi yawe ahubwo rero niwe ashobora kugutwara umugabo cyangwa ashobora kugutwara umugore wewe ukaguma wibaza ngo hari abapari batwara abagore b'abahungu babo hari n'abamarene batwara abagabo abo babireba amarene
Ego. Byama byabaye hariho benshi ushobora gusanga bari kwari Dodoma narinzi ngo niwe muhanuzi narinzi ngo cyangwa kazaramo n'abantu none je navuze ati mu bibazo bikunda kuba abantu twari twizeye ko ari bo bategerezwa gufatwa nk'abavyeyi ndavuga nk'abarezi urumva haguma haboneka abantu mu mashure abigisha bafasha abana babo bakabasambanya ukaza wumva abakozi b'Imana bari basanze kuba borera abo bana mugabo nibo basigaye basambanya bo muri korale ugasanga abo twari twiteze yuko nk'umukoresha ugasanga yafashe umukozi wiwe mu gihe byari sanse yuko ari wategerezwa kuba nk'umuvyeyi wiwe ugasanga rero bantu twari twizeye ko ubufasha ko ari bo bashobora kurera abantu ugasanga bwo nibo bahindukiye bakaza gukonona ivyo bonora birababaje usanga bibabaje rero no kuvuga ngo nico bituma mpagara abantu kumara ingorane zabo hagati yabo ari babiri kuko amahoro ntuyaronkera kwa pare na marene amahoro ntuyaronkera mu miryango iwanyu amahoro ntuyaronkera mu masentare amahoro ntuyaronkera muri ibi na biriya ariko amahoro yaronkera he muri cya kiyago no gusenga gusa ego murakoze cyane nibaza yuko abantu bavyumvise kuko abenshi ivyo mwavuze yuko bibujijwe nivyo bakora usanga ko yavyumvise ko yabimenye aca mufatira hejuru umengo ni wo muti hariho ikiyago navuze no kwagirizanya biratandukanye kuko kwagirizanya nta muti bitora oya mugabe ikiyago wakosheje ugasaba imbabazi hari abandi rero ushobora gusanga akenshi iyo yakoze ikosa hakugira ngo hako asaba imbabazi atuma higa ingenda kaza ryakosa kugira ngo wewe nturo nkaho winjirira cyangwa ugasanga reka kosoza ikosa irindi ko yagize uku reka nanjye rero ndamukomesha ngira uku ugasanga bahe mu gukomeshanya hari abantu rero gusanga akenshi barubakanye imbere yo kubakana burya baza ko abantu bubakanye benshi baravuganye ati je ndakunda ibi nanjye ndankibi kuva bakiri muri fiançailles mugoje usanga rero wawundi yafashe twatundire wavuga ati utunda twanka hageze umwanya wo kugukomesha agaca akora bya bindi byose wanka ni kugira ngo araguhejeje gukomesha umuntu mwubakanye ntushobora kumukomesha ntibikunde kandi uba wikomesheje kwikomesha gusa kabiri ego murumva abakunzi b'ikiganiro cingo n'imiryango hindura uhinduke wubake ibi ni bimwe mu nyigisho zikwiye kuguhindura zigahindura ubuzima bwawe zigahindura ubuzima bw'urugo rw'iwawe tugeze ku musozo w'ikiganiro aho tugomba dusozere mugabo twagomba dusabe umutumire w'iwacu ashobore kutubwira mbe nibiki abantu bokora kugira ngo birinde iyi ngwara yo kurenga ibigo kujya abantu bavuga ati mukoresha ibisegetera mwirinde ka malaria mukora ibi nibi mwirinde ibi mukarabe neza mwirinde covid mbe iyi ngwara yo kurenga ibigo umuntu yokora iki ngo ayikingire mu rugo rwiwe ikintu cyamaje gukora ni gukurikirana inyigisho bwa mbere bwo imbere yo kuja kubaka nahera ku basore n'inkumi bafata umwanya kurabona ko kera abavyeyi barafata umwanya bakaganiriza abana babo imbere ko umuntu agenda kubaka yaragenda ko bayinasenge ko banyinabo bakamugira inama kugira ngo birinde wa magana bavuga ngo uja mu ishyamba utazi ugaca inkono utazi hajya kubakana n'umuntu nuko ndavuga uri nk'umugabo utazi ngene bafata umugore biragorana uri umukobwa ukaja kubakana n'umuntu utazi ngene ufata umugabo navyo biragorana rero no kuvuga ngo bafata umwanya wo gukurikirana cyane cyane rero inyigisho mbona zisigaye zihari kandi na nyinshi bamenye ati ejo jewe umugabo ashavuye ndamufatuku anezerewe ndamufatuku umugore ashavuye bamufatuku anezerewe bamufatuku yitwaye uku bigenda uku nabwiye abantu kenshi ati bazarafata umwanya wa fiançailles ntibawukoreshe mu busambanyi ahubwo bafata umwanya wo guplanifya wo gupanga mbega kazoza kacu kazogenda gute ejo jewe nitwabana tukabura umwana tuzifata gute ejo tubanye bigashika ibitwumva bishikira abandi nkamufata arenze ibigo nzogira iki no kuvuga ngo ivyo bishitse mu gihe baba bariteguye ko kenshi je ndakunda kwiga numvise umuntu ambwiye ikibazo ciwe ndatora inyinshi umugabo nkavuga ati none jewe ndigiki ku buryo bitoshikira ego no kuvuga rero mu gico gihe uca wirinda iyo bigushikiye ntuheza ngo hahamuke hari ibintu bubona umengo nibishasha mugabo rero n'ikindi gihe ushobora kubona rero wamaze kubipanga ukavuga ati ntacyo bitwaye hariho rero ubwa mbere kwiga hanyuma igice gikurikira bagwize cyane gose ikintu bita ibiyago mu rugo ntibayage ngo nikora habaye ingorane ariko bame igihe cyose n'imiburi buri gatatu mu ndwi bakayaga kubijanye n'ubuzima bakashiraho amasuje ikigira gatatu no gusohokana
gufata umwanya wo gusohokana. Imana yabahezagiye bakaronka udufaranga two naho baba baronse utwo kunwa amazi bicarana ahantu batera inkuru. Niba wewe hora gushikirwa terama mutwara umunsi umwe muteramane, gusa abagabo baca babwira abandi ati bakaba yabana n'umugore ati wapi umugende mwicarane. Nyimba ari ahantu wirirwa kudandaza, fata akanya umunsi umwe mwirigwane urabe ingene bameze. Gusa n'abandi batabiko navuga ngo ari karamucunga, ariko wewe nyene ubwawe wumva ko mengo barakwikeka, mutumire umubwire ati no munsi canke undi munsi waronsa akanya uzoze twirigwane, uzobukoze uzoze baso hamari n'isaha ku kazi, uzoze basinda gutumiye ku kazi mu gihe ubona ko atakazi kenshi kaba gahari cyaye kana hari akagufasha, byose birashoboka. Neko abari umuntu wawe bibiri ivuga ko mubaye umwe mutandukanywa n'iki n'urupfu. Gusa hageze kuri iki nyana nakunda guca nkibura abantu bakunda koshanya, abantu bakunda koshanya. Nakunda kwabwira yuko haje Imana burya irahora mugabo rero irahana. Iyo rero no kuvuga ngo iyo bavuze urupfu simaka ngo umuntu ngo abapfuye akoko arabatandukana kandi batarapfa. Muri bene kigera babigizemo uruhara nibo kenshi rero baca batazigwa urupfu. Hanyuma reka indi nosa no gusozerera ko kugira ngo mwikingire no gusenga atari ko habaye ingorane, ariko kugira ngo musabe Imana uburinzi. Murakoze cyane ku mutumire wacu, ku bakunzi bacu, abakurikiranye iki kiganiro cingo n'imiryango hindura uhinduke wubake. Twadufise umutumire yitwa Renine Manariyo, akaba ari umuhinga n'umusesanguzi mu by'ingo n'imiryango. Kuri Facebook murakurikirana ikiganiro, no kuri YouTube muzogisanga ko abafise akaradiyo ndazi yuko mwadukurikiranye kuri 92 n'ibice bitandatu. Dusozera reka dusabe Renine agire akajambo abwiye abantu badukurikiranye muri rusangi bivanye n'ico twaganiriye. Tanga impanuro mwanya muto haba dusoze. Akajambo nababwira ubwa mbere no kubashimira ko babakurikiranye. Haro n'abariko baranyandikira kubera ko nimero yanje simora ndayinyegeza. Nuko ubwa mbere ndabashimiye bafashe umwanya wo kudukurikirana, baba ari ngaha mu Burundi, baba ari mu mahanga bace kuri Facebook. Hanyuma akajambo nabatumirira no gukurikirana iradio y'ijwi ryiza ry'u Burundi bwiza. Hanyuma kugira ngo bashobore kuhumvira byinshi, nawe ndagushimiye ko banyiyumviriye ko ukantumira. Sinogera ntashimiye no wadufashije kugira ngo ayo majwi nawe nyene ashobore gushikira abantu benshi. Ego mu wenga bw'ivyuma turi kumwe na Nathan, niwe mu hinyanyuzi ari ku wenga bw'ivyuma yatumye amajwi n'amasanamu byose bibashikira bimeze neza. Renine turagushimiye kuba witavye mu kiganiro cacu. Yego ndagushimiye nanje papa Bieneme. Hama twizere yuko nitwagukenera kandi kujya umusesanguzi burya uzotwitaba usesangure nyene ukuri imbere y'abatumire bacu. Nkunda kuvuga yuko kino gikorwa si ikiraka ariko n'umurimo w'Imana. Nubwo abasamunani y'ijoro mumbwiye nca simba. Ego. Murakoze cyane. Murumva abakunzi b'insamirizi kaba nimbonesha kure vyiza by'u Burundi yuko Renine sijyanyuma ntavuye ngaho ijyanyuma mugabo azogaruka kandi canke nimba mufise ikibazo mubona yuko yo kwishura mucandike muri commentaire, hanyuma tuzoheza tumutumeko asubire acishuri. Turamushimiye cyane, dushimiye n'abakurikiranye iki kiganiro kandi n'abakunzi bacu. Murakoze cyane. Imana ibane namwe mu byanyu no mu banyu kuri uyu munsi mwiza. Reka twese na Renine tuvuga ati hindura uhinduke wubake. 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 Majije gukurikirana ikiganiro cy'ingo n'imiryango, ariko mushikirizwa na papa Bieneme, inshuti y'imiryango, biciye ku nsamizi byiza by'u Burundi, ikaba nimbonesha kure ikorera ku bwinga bwa none.